n'igihe cy'umunezero. None rero umuntu akwiye kumenya ati none ko iki kibazo ndakiguyemo, nta makuru yo gukoma induru ngo uriko uratakambira abantu. Genda imbere y'Imana usenge, ikindi gihe Imana izokwishura, uririmba indirimbo nk'uko Hana yaririmbye. Yesu nabahezagire. Imana iracariho kandi iracakora, igeri hindagurika. Imana iracari yayindi, Imana iracariho kandi iracakora, igeri hindagurika. Imana iracari yayindi, Imana iracariho kandi iracakora, igeri hindagurika. Imana iracari yayindi, Imana iracariho iracakora, Imana iracari yayindi, Imana iracari yayindi, Imana iracari yayindi, Imana iracari yayindi, Imana iracari yayindi. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Musiguzi. Tuko turaririmba ngo Imana iracariho kandi iracakora, ntigera ihindagurika. Imana iracari yayindi. Umusiguzi, igitabo cy'Umusiguzi, turasoma igice ca 3. Imana iracari yayindi, Imana iracari yayindi. Dushikeyo n'ingoga. Umusiguzi igice ca 3, turahera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Imana yashingiye ikintu cose igihe cacu. Ikintu cose cashingiwe igihe cacu, kandi igikorwa cose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Hari igihe co kuvuka n'igihe co gupfa, igihe co gutera n'igihe co kurandura ivyatewe, igihe co kwica n'igihe co gukiza, igihe co gusambura n'igihe co kubaka. Umurongo wa 4 niwo mfise, igihe co kugira nte. Shengero ryose murabaho hantu, igihe co kugira nte, n'igihe co kugira nte, co gutwenga, igihe co kuboroga n'igihe co kugira nte, co kubyina. Yesu nahabwa icubahiro. Mfise amajambo y'Imana avuga yuko hariho igihe c'umubabaro n'igihe c'umunezero. Dusome turaba umuntu vyashitseko. Hari igihe yababaye mu gitabo ca Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli, turabona umuntu yitwa Hana, ingene hariho igihe yarize n'igihe yanezerewe. Yesu nahabwa icubahiro. Hari ibihe bibaho umuntu ugasanga arahuye n'ibibazo kandi bikamuriza cane, ariko naho biruko mumenye ko bitagarukira ngaho. Inyuma yaho hari igihe c'umunezero, igihe inyuma yaho hari igihe co kubyina. Yesu nahabwa icubahiro. Dusome aya majambo y'Imana ari mu gitabo ca mbere ca Samweli, igice ca mbere, amajana 310, urupapuro rw'Ibibiliya za kera. Igitabo ca Samweli, igice ca mbere.
duhere ku murongo wa 6. ayandi muraza kuyasoma. Kandi mukeba we yama mushinyagurira akamutera intuntu kuko aho yari yagize yamuzizinda. Uko niko byagenda uko umwaka utashe, uko anayaduga aja mu ngoro y'Uhoraho, niko mukeba we yamushinyagurira. Niyo catumarira akanka kurya. Murongo wa 10. Maze Ana asenga Uhoraho afise intuntu arira cane, asezerana isezerano atewe Uhoraho nyene ingabo. Niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire, jewe inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha. Uhoraho ari uwawe kuzorinda apfa, kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Murongo wa 17. Maze Eli aramwishura ati, nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisavye. Nawe aramwishura ati, numpangaze jewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza ararya, ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Bukeye barazinduka baja imbere y'Uhoraho barasenga. Bahejeje barataha basubira iwabo i Rama. Maze Elukana ararira n'umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Igihe kiragera anasama inda, avyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusavye Uhoraho. Yesu nahabwa icubahiro cane. N'aya majambo y'Imana tugomba dusangire muri kano kanya, avuga ngo igihe umuntu arira, hari igihe cyo kurira, hariho n'igihe cyo gutwenga, hari igihe cyo kutarya n'igihe cyo kurya. Twabonye kuri Ana. Ubu rero Ana yabayeho ari umupfasoni, ari umugore w'umugabo witwa Elukana. Uwo Elukana rero yari yarongoye uwo Ana, ariko Ana ntiyavyara. Hari igihe ushikirwa n'ibigeragezo bitavuye kuri wewe, ariko bivuye ku Mana canke bivuye ahandi. Uko umuntu yaremwe, uko umuntu ari, canke umuntu ko ahabaye, harahura n'ibigeragezo, harahura n'ibibazo, harahura n'ibintu bimuca imbuto, harahura n'ibintu bimubabaza. Yesu nahabwa icubahiro. Ico gihe rero babanye uko, Elukana arabona ati ivyo ari vyose uyu muntu ndabona nta kana tukirose, none rero reka tugerageze turabe ukuntu. Ibyo turi muri yose birabaho, ugasanga umuntu yatevye kuronka akana, harabaho ibibazo mu muryango, ugasanga abantu batanguye kuja mu matwi, ugasanga abantu batanguye gukosha. Raba ukuntu bigenza, yeraba nta kintu uzoronka, yeraba vyatevye. Ariko twarinda ikorasi ivuga ngo Imana iracariho, Imana iracakora, ntiyigera ihindagurika. Imana iracari yayindi. Yesu nahabwa icubahiro. Namba vyarashitse anakavyara, umenye ko na wewe bigushikako, bishobora kugushikako. Namba vyarashitse abandi bakihangana, nawe vyari bikenewe ngo wihangane. Abenshi rero barumvira abantu muri ubwo buryo, bamwe bakakubwira ngo genda hariya birakunda, abandi bakakurungika mu vyaha, abandi bakakurungika kuraguza, abandi bakakubwira ibi n'ibi. Ariko umenye neza, mu gihe wewe ataruhara ubifisemwo, Imana iragutabara. Yesu nahabwa icubahiro. Elukana rero abonye bimeze uko, niho yacazana uwundi mugore agira kabiri, azana Penina kugira abe ko yovyara. Anabonye azanye ko umugore agira kabiri yinjiye mu bibazo bikomeye, kandi Penina yashitse avyara, mugabo ivyaro nzi uko zagenze zirakurikirana, niko Ana yagize umubabaro. Yesu nahabwa icubahiro. Elukana mugabo uriko uraraba ngo yagumije umutima kuri Ana cane. Namye niyumvirira ijambo, umva Elukana ngo asumye, ngo yabigaburamo kubiri. Bimwe akabihana, atawundi mwana afise,
ibindi akabiha Penina n'abana biwe mugabo ngo akabigaburamo kubiri. Hari n'ahandi yabwiye Hana abonye ububabara afise akamubwira ngo none wamburanye iki? Mbega ikigeragezo cari cazanywe nande? Shengero ry'Imana, ikigeragezo cari cazanywe n'umugabo. Umugabo yamuzanye kundi mugore, mugabo ikamubwira ngo mbega wamburanye iki? Hagiye umugabo atewe akazana umugore agira kabiri, amenye ko aba yandurukije intambara itazopfa ihagaze. Umugabo yagiye akazana umugore agira kabiri cyangwa akifuza kubyarira inyuma ahandi abandi bana, aba yakije intambara itazopfa izimye. Kuko uzanye ikindi kintu ku isi kidashobora guhura n'ikindi. Izi nsinga z'amatara zihuye ari zibiri haca haka iki? Haca haka umuriro. Ni ukuvuga rero ibyo bintu byinjiyemo uba winjiye ahantu hakomeye, uba winjije amageragezwa mu muryango, uba winjije ikintu utazoshobora na wewe kuja imbere ngo uriko urahagara hagati. Yerukana yarahendahenda Hana yababaye akamwinginga, mugabo Hana nawe yafise igikomere gikomeye. Yerukana atari hari, Penina ngo yaramushinyagurira akamutuka akabitera no mu bana biwe ati ijya ntabyara ijya ngumba yewe ujya muntu nta kintu ngo tumutuze. Era noneho umugabo yamaze n'inshuro zibiri ibyo asumye ibyo duhaye byose akabiha ujya muntu atabyara. Yerukana mugabonye umugore ababaye ntamenye ko ibibazo ariwe yabiteye. Aho ku bagabo ndahejeje, reka nje ku bagore naho. Hanya ni muto ku bagabo ndahejeje. Umugore nawe arabona ati nta kintu kigishoboka kuri Yerukana, nta kintu kigikunda. Erega umugore waramuzanye aragoye kwirukana, yamaze kubyara hoho biba bigoye nawe ukibijyana. Arabona ati nta n'abashinga nawe bagikenewe, nta n'abandi bantu nkijya kwiturako. Ubu rero hageze ko nakambiye Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Dawidi yavuze ngo nunamurira amaso yanjye ku misozi, mbere gutabaga kwanje kuzova he? Ahabwa ijambo gutabaga kwanje kuva kuri inde? Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Menya namba bishitse, menya ko ugutabaga kwawe kuva ku Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Araca yiha Imana, aravuga ati ibi bintu nta mwana w'umuntu yobivura, ibi bintu umugabo ntabyagishobora, ibi bintu nta n'uwo nkibibarira, reka nigire imbere y'Imana. Anagwa arasenga igihe kirekire, apfukama arasenga, ngo yarageze no ku ntambwe ngo ariko arasenga byanka nuko atobora n'ijambo, ngo agapapa iminwa akabarogera Imana mu mutima. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero haragera ikindi gihe umukozi w'Imana amubarira amubwira ngo genda uhumure, genda Imana izokugira neza. Ico gihe rero si iryo sezerano ngo ataragenda ararya, haragera ikindi gihe arabyara umwana. Hanyuma rero aranezerwa. Turabona hariya mu gihe ca kabiri urasoma ingene Hana yanezerewe. Bisi ijambo ry'Imana rivuga ngo ayo marira urimwo hazogera igihe unezerwe. Kimwe gusa ni uguma imbere y'Imana, kimwe n'usenge, imbere y'Imana usenge. Hari umuntu abona ibibazo agahura n'amageragezwa agaca agenda arabivuga mu bantu, je nageragejwe, je nibwe, je nagiriwe nabi, je bandenganije. Abantu turabibarira nta kintu na kimwe ashobora kugufasha, ariko ushobora kugufasha ni Imana. Yesu niwe ashobora gutabara. Uhuye n'ibibazo umenye ko atawundi atari Yesu. Genda imbere y'Imana usenge, Imana izokugira neza. Turabona muri Bibiliya ingene Esiteri na Moridekayi bahuye n'ibibazo barasenga Imana, igiti bari bamanikiwe birahinduka, uwo munsi agatengerwe karavaho. Yesu nahabwa icubahiro. Ngoma n'abashingire ntahe nce ndangiza. Je narahuye n'ikibazo ndi muri kaminuza, hanyuma rero gikomeye cyane cyasaba ko nakigwara ndumwe, atawundi muntu ndakibarira kuko narabona ko atahandi hantu gishobora kuva.
je nahise muri kaminuza niga mu mwaka wa mbere, hanyuma rero haragera igihe baratuzanya amanota twahirije umwaka, hanyuma rero mu nyuma naho turasubiramo, dusubiyemo baca baratugarukanira amanota, jewe baca bangarukanira ya manota y'ubwa mbere. No kuvuga ya manota y'ubwa mbere yatuma nsubiramo niyo bahangarukanye bwa kabiri. Wumva kumenya byari gushoboka none, wewe wasubiyemo bakugarukanira ya manota y'ubwa kabiri, hageze ko ndabisubizayo ngo nje kusiguza ingene byagenze, i Bujumbura nikiya gihe c'ibihumbi 2015 haca haramera nabi, ibiro byose birugagwa, twe ibiro byacu biri Bujumbura, byari Bujumbura. Ndabura ahantu na hamwe ndabisiguza, ndabura n'umwe ndabituma, abo twahora twigana nabo bimukiye mu wa kabiri. Ico geragezo muracumvaga yewe, wewe ntuzi ko wamenye nuko wayobewe, ariko uko nari nakoze nabona yuko nari namenye. Hanyuma rero ndarindira ko ivyo bintu bishoboka, abo twari kumikiremba b'abarezi bambarira bateviza rero, we kuwizigiye ko wari wamenye, imukira mu wa kabiri, mu Bujumbura ntivyagenda neza, uzoheza tubigutunganirize neza. Mu gitegeko ryo muri kaminuza rivuga yuko iminsi 12 iheze udasubira kubaza ikintu na kimwe. Bangiye ja mw'ishure wigane n'abandi mu wa kabiri, mugabo nta manota urabona. Hataragera igihe rero ayo manota arateba, bya bintu bimara igihe kirekire, murabona iminsi byamaze. Ndarindira ko bazontunganiriza ndabura, nkama kuri telefona bakabura ati none duce hehe, tuje kwiyahurira mw'ibarabara, banzurindire bigabanuka. Uko bukeye niko abanyeshuri biga ikigwa ca mbere, niko biga ica kabiri, barateba bashaka ikigwa ca 14. Mu wa kabiri twiga ivyigwa 17, hari hasigaye bingahe? 3 vyonyene. Ibintu bica biraja mu buryo barasubira mu biro, telefone yacambye ati ubu wewe nta soni, ubona vyo wabigikunda, subira mu wa mbere. Hari igihe c'amarira n'igihe c'umunezero, Yesu nahabwa icubahiro. Ico gihe babimbariye ati subira mu wa mbere, ntibigeze banyereka ya manota yanje, barananyankiye baranamuza ati ntugire no mu bintu muze kuburana. Naye ndaraba nti none ibintu ndabigenze gute? Ca ndabona nti ibi nta bavyeyi yo kubimfasha, nta wundi muntu n'umwe wo kubimfasha, ubu jewe ngomba nje ku mavi senga Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Ngomba ngenda hari jewe jenyene sigaye, mukumbarira nabi mbere bambariye ngo ahubwo wowe umusuma. Murabyumva kwitwa umusuma n'umukirisu gaye, ahubwo wowe umusuma. Ntibigeze banyereka intoki base yego n'umusuma, binyereke ndabibone, ntabyo tuzokwereka. Caniyumvira nti ubu rero harageze aho abantu bavuga amajambo menshi, kandi nkazoyumviriza azonyica. Ubu jewe ngomba imbere y'Imana senge ndumwe, kandi nta muntu nzosubira kumviriza mbwira ivy'ishuri sinzowishura. Ubu nkeneye kwama muri mwebwe iminsi yose, nshafata umwanya wo gusenga, ndavuga nti Imana nta jambo umuntu yavuze ribi ngomba ko rizonshikiye, nta n'umuntu yandavye nabi ngomba. Cambanzanya nigira mu makorale, cambananya senga, bavuze umuntu ngo haguruka usenge, nije naca mpaguruka gusenga. Bavuze ikorasi kuko hari wama imbere y'Imana wamana amakorasi, bavuga ati hagira umuntu atera ikorasi, naba nahagurutse. Imana ishira bintunganiriza neza. Umwaka wa mbere ndawusubiramwo candamenya. Ndababwira umunezero nagize menye umwaka wa mbere, ntawe nari kubwira iyo mpamenye ico gihe. Candamenya umwaka wa kabiri n'uwa gatatu ndamenya, ndanasoma igitabo ndaheza, none ubu ndabayeho. Ivyo navyibagiye, Yesu nahabwa icubahiro. Niyo naje ndabashingiye, hari igihe c'amarira n'igihe c'umunezero. None rero umuntu akwiye kumenya ati none ko iki kibazo ndakiguyemo, nta makuru yo gukoma induru ngo uriko uratakambira abantu. Genda imbere y'Imana usenge, ikindi gihe Imana izokwishura, uririmbe indirimbo nk'uko Hana yaririmbye. Yesu nabahezagire. Mwami Yesu turagukengurukiye, turagushimiye Mwami Yesu ko utadusize mw'isi twenyene, ukwiye tugize ibibazo natwe tuba hafi ukadutabara.
none umuntu wese ari hano hantu mana n'umwigishe gusenga mu bibazo byose bagenda bahura, n'umwereka ko atabundi buhungiro, umuntu wese akwiye guhungira kuhoraho, kuko uhoraho niwe atabara inyuma y'amarira, uhoraho aratanga umunezero. Urakoze nyakubahwa, shishikara ugira neza n'abakozi bari mu bahezagire mu izina rya Yesu Kristo, amen.